Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udutegurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano nyuma y'igitero cyaraye gikozwe mu gisagara cya Bujumbura, abatari bake bagakomereka abandi bakabahasiga ubuzima. Perezida Evariste Ndayishimiye ahejeje gutangaza amajambo ateye ubwoba kandi akomeye. Bamwe n'abandi bakavuga ko ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi byerekana ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD yamaze kunanirwa mu bisata nka byose, guhera mu gisata c'umutekano kugira mu bindi bisata bigize ubuzima bw'igihugu, kuko nta gisata na kimwe kigize ubuzima bw'igihugu kigikora neza. Ibi byose bikerekana ingorane abarundi bafise kandi bikaza byerekana ingorane abarundi bamazemwo igihe kirekire, ariko ubu ngubu bikaba bimaze kunyuka ku buryo bukomeye cyane. Abantu bashika kuri batatu nibo bamaze kumenyekana ko bitavye Imana mu gitero ca grenade yatewe ku gituro c'amamodoka hagati mu gisagara ca Bujumbura mu ijoro ry'ejo, aho nyine abatatu baba bamaze gucikana mu gihe 14 nabo bari hafi gupfa kuko bakomeretse ku rugero rukomeye cyane. Ibi bintu birababaje kandi birateye ubwoba kubona ibintu nk'ibi biriko biraba mu gihugu c'u Burundi, kandi bikaboneka ko inzego z'umutekano nka zose ziba zabigizemwo uruhara rukomeye cyane. Ni ibintu byerekana ko mu nzego z'umutekano harimwo abadakeneye ubu butegetsi bwa CNDD-FDD, kandi ni ibintu byerekana ko mu banyagihugu bafise agashavu gakomeye cyane, kuko birababaje kandi birateye ubwoba kubona bariko barakora ibitero nk'ibi bigahitana abarundi batari bake, ariko bikaboneka neza ko ataco bibwiye leta, naho Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya kuvuga amajambo akomeye nyuma y'ibitero byabaye. Ariko ikibabaza abarundi kikanabashavuza nuko ntaco akora kugira ngo arwanye ibyo biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Turamaze iminsi tubaha amakuru yerekana ukuntu mu gisagara ca Bujumbura ibintu byifashe mu nzego z'umutekano ndetse no mu banyagihugu, aho abatari bake bemeza ko abarwanyi barezitabara bari mu gisagara cya Bujumbura, kandi hakaba n'amakuru avuga ko bariko barakorana n'inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi byose nyine bikaza bishimangira ibimaze iminsi bivugwa, kuko biratangaje kandi biranateye ubwoba kubona umutekano uriko urahungabana ku rugero rungana gutya. Ni ibintu byerekana ko iyi ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ataco iriko irafasha abarundi. Bamwe n'abandi ati Perezida Evariste Ndayishimiye yitwararitse ubuzima bw'abakongomani kurenza ubuzima bw'abarundi. Izi akaba arizo ngaruka ziriko ziraba muri kino gihe, kuko benshi bemeza ko igihugu c'u Burundi yaba ku mbibi zacyo ndetse no mu gihugu hagati hadacungerewe umutekano, kuko abagakwiye kuba bari gucungera umutekano nka bose Perezida Evariste Ndayishimiye yabarungitse muri Kongo, aho batari bake bamaze kwicirwayo, abandi bakaba barataye igisoda bakomoka kubera ubuzima bukomeye barimwo, ndetse n'ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye yabakoreye urudandazwa. Ibi byose bikaza byerekana nyine ko byanze bikunze bitabura kugira ingaruka ku munyagihugu muto muto utazi aho ibintu bigeze. Ariko nanone bamwe n'abandi bagahanura abakora aya mabara ko bagakwiye kujya barondera ahari inzego z'umutekano, bakareka kujya mu banyagihugu basanzwe bifisiye ibibazo bitandukanye. Ni byinshi twabateguriye, ndetse n'icyo Perezida Evariste Ndayishimiye atangaje, aho yavuze amajambo akomeye kandi ateye ubwoba, ariko bikaboneka neza
ko naho avuga amajambo menshi atacyo akora bishirira mu kubivuga, benshi bakavuga ko iyi ntwaro byanze bikunze yari ikwiye gusezererwa kuko ntaco iriko irafasha abene gihugu. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa ntecindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone canke subscribe, akaniko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibi bintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Umugoroba w'ejo waramarira mu gisagara ca Bujumbura, benshi barishwe abandi barakomereka ku buryo bukomeye cane. Ku mugoroba w'ejo hatewe amagrenade mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru tumaze kuronka avuga ko grenade zibiri zatewe isaha imwe n'igice, aho bantu benshi bari batondeye imiduga ibunguruza imbere yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Bamwe mu bari baraho byabereye bavuga ko hakomeretse abantu bashika muri 14, mu gihe muri abo bakomeretse abashika muri 3 bamaze kwitaba Imana. Hari yindi grenade ivuga ko yatewe hafi kambi y'igipolisi gicungera inzego. Hano nta makuru avuga ibyononekaye aramenyekana, ariko naho amakuru dufise nuko adahumuriza, nuko abatari bake nabo bamaze gukomereka hafi aho ngaho ndetse n'ibyinshi bikononekara. Abarundi bararushe nta ukwiye kubongereza amarira. Birababaje cyane kubona hari umuntu yubahuka gutera grenade ku banyagihugu bigorewe bavuye ku mirimo barushe, batondeye imodoka bitahana batazi igihe ibonekera. Abarundi baragowe bihagije, nta numwe yari akwiriye kongereza amarira yabo. Uwo wese akora bino bintu nuwo guterwa ibyatsi. Turahojeje imiryango yakozwe ko n'ico gitero, twifurije gukira abakomeretse ndetse n'abacikanye. Imana tukabifuriza ko yabakira kuko biraboneka neza ko bazize akarenganyo. Bamwe n'abandi bati ibi bintu biriko biraba nihe byabihuriye n'amakosa Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze. Amakuru dufise ava mu nzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi yemeza ko inzego z'umutekano yaba igipolisi yaba igisoda byose birimwo ibihengeri bikomeye cane, kuko ari abasoda barashavuye cane kubera bagenzi babo bariko baricirwa muri Kongo ku karenganyo, kandi bariko baradandazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho umunsi ku munsi mwumva inkuru zivuga ko abasirikare b'u Burundi baguye muri Kongo, aho musigaye mubona ibiziga bigenda bikwirakwizwa ku mbuga ngurukana bumenyi byerekana abasoda b'u Burundi bishwe nabi cane. Ibi byose bikaza byerekana ko uko ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi byose Perezida Evariste Ndayishimiye abifisemwo uruhara rukomeye cyane, naho abandanya kuremesha abarundi, ariko biraboneka neza ko iki gihugu kugitwara byamaze kumuta kuw'amazi, nk'uko nawe ubwe yabyivugiye akavuga ko kurongora abarundi bigoye cyane. Ariko ikibabaje nuko nyine atari naka aratanga ngo bamuruhure, kuko biraboneka neza ko cyamaze kumunanira kugitwara. Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye cyane, aho yakoze ikosa ryo kurungika abasoda muri Kongo. Akimara kurungika abasoda muri Kongo mu kinyegero, abatari bake barishwe bambaye umwambaro wa FARDC. Nyuma yaho twakomeje dusemerera, ariko biza guhinduka akajya abarungika ku mugaragaro kandi bakagenda bambaye umwambaro w'igisoda c'u Burundi. Ubu tuvugana abasoda batari bake b'u Burundi kuva intambara zo muri Kongo zatangura, Perezida Evariste Ndayishimiye agafata umwanzuro koherezayo abasirikare biwe bajya kurwana na M23. Amakuru dufise nuko hamaze gutakara abasirikare benshi cane, nka kimwe cya gatatu cy'abasirikare yari yoherejeyo cyose kimaze kwicwa, abandi batari bake bamaze guhunga bajya kwifatanya na M23 Red Tabara. Abandi murazi ko bagiye bicwa n'iperereza banze kujya kugwana, abandi mukamuzi ko bapfungiye mu busho butandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi bazira ko banze kujya kurwana na M23 muri Kongo. Ibi bintu byarazanye icyuka kibi cyane kandi binasambura bikomeye cyane igisirikare c'u Burundi, ku buryo ubu ngubu amakuru dufise avuga ko abarwanyi bari Tabara ndetse n'abandi barwanyi batandukanye bariko barashaka gukuraho ubutegetsi
bwa Perezida Evariste Ndayishimiye muri no minsi bariko barakorana bya hafi n'abasoda n'abapolisi barushe cyane kandi baruhijwe n'iyi ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye akimara gusambura igisoda c'u Burundi byahise boneka neza ko n'umutekano nyine wahise uhungabana, kandi biboneka neza ko byanze bikunze ingaruka zigiye kuba ari nyinshi cyane, aho benshi bavuga ko n'akataraza Perezida Evariste Ndayishimiye azakazana kubona yemera kujya gucuruza abana b'u Burundi muri Kongo mu gihe igihugu c'u Burundi kidacungiwe umutekano. Ni ibintu bibabaje cyane kandi byerekana ko afata abarundi nk'ibijuju. Murazi nk'ibitero bimaze iminsi bikorwa na Red Tabara bigahitana abatari bake ibyo yasize ku gihugu cy'u Rwanda, kandi mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda ataho gihuriye nabyo. Ibi byose birerekana neza ko byanze bikunze iki gihugu cy'u Burundi kiri mu manga ikomeye cyane, kandi birerekana neza ko iki gihugu gikeneye ugitwara, kuko biboneka neza ko ibisata nka byose byamaze gupfa, kandi bikaboneka neza ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye abifisemwo uruhara rukomeye cyane. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arahoza abakomerekejwe na grenade, kandi akanifuriza iruhuko ryiza abamaze gucikana bazira izo grenade zatewe mu gisagara ca Bujumbura. Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Evariste Ndayishimiye yavuze ati turahojeje byimva mutima abakomerekeje mu gitero c'iterabwoba gihejeje cyabaye ku mugoroba w'ejo ahahoze hari isoko nkuru ya Bujumbura. Bene Burundi nimugumye umutima, iterabwoba ntibyigeze ritsinda amahoro. Bitebe bitebuke abikora bazofatwa bakubitwe intahe mu gahanga. Imana niyo nkuru. Umukuru w'igihugu c'u Burundi abishikirije inyuma yaho kuri uyu wa gatanu mwijoro ibisasu ntezwa ntoki biturikiye mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara ca Bujumbura, na cane cane iruhande y'ihahoze ari isoko nkuru ya Bujumbura, ibigakomeretsa abanyagihugu. Bamwe mu banyagisagara bavuga ko hoba hariho n'abapfuye batari bakeya, uretse ko ubu umubare umaze kumenyekana bashika muri batatu bahejeje gucikana, ariko ko n'abandi barembye cyane, aho amakuru adushikira avuga ko umwanya n'umwanya nabo nyine bashobora gucikana, kuko biboneka neza ko ibintu byabaye biteye ubwoba kandi n'ibyononekaye bikaba ari byinshi cyane. Ibi byose bikaza byerekana bwa butegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ubutegetsi budashoboye no gucongera umutekano abenegihugu. Murazi n'ingorane zikomeye cyane abanyagihugu bariko baracamo muri bino bihe bigoye, aho ubutunzi bw'igihugu busa naho bwarindimutse ku rugero rutigeze rubaho mu mateka y'u Burundi. Abantu bashika batatu nibo bamaze kumenyekana ko bitabye Imana mu gitero cya grenade yatewe ku kituro c'amamodoka hagati mu gisagara ca Bujumbura muri rajoro ryakeye. Abantu 14 barakomeretse bikomeye cyane. Iyindi grenade yatewe muri zone ya Ngagara hafi y'igipolisi gicungera inzego wayiteye yarafatanywe iyindi grenade, ariko ibyononekaye ntago biramenyekana. Gusa amakuru dufise nuko abarembye ari benshi, kandi ko nabo bamaze gupfa bari bajyanywe bameze nk'ibiruruma. N'ubu ngubu hakaba hari amakuru avuga ko umwanya n'umwanya umubare w'abapfa ushobora kwiyongera, kuko biraboneka neza ko bazahaye cyane. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kwa twabateguriye. Mu kandi kanya kari buze na ni makuru ahambaye cyane azaba arebana n'umutekano, ndetse nazaba ari kuvugwa mu gisata ca politike, aho amakuru adushikira adahumuriza avuga ko n'akataraza kagiye kuza, kuko biraboneka neza ko igisagara ca Bujumbura cyamaze kwigarurirwa n'abarwanyi bashaka gufata ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bakabukuraho, kuko biboneka neza ko ari ubutegetsi buhije abene gihugu. Ariko nanone abatari bake bagahanura abariko barakora ibyo ngibyo ko bari gukora amakosa akomeye cyane, kujya mu banyagihugu basanzwe bigorewe bagakora ibintu nk'ibyo. Birababaje kandi birateye ubwoba. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko niba bashaka kugira ico bakora bajya basanga igipolisi ndetse n'igisoda kugira ngo aribo bahangana, ariko abanyagihugu basanzwe bigorewe bakabareka. Ibi byiza nibyo ndabipfurije.